Reka subire ndabahe ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro zitambutsa kuri ishene yanyu imwe Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura abatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye rero kaze mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha, akaba rero hari amakuru cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira kubiriko biravugwa ko isoko nkuru ya Bujumbura yoba igiye kubakwa nkuko byatanzwe mu itangazo n'umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye, ariko amakuru na cane ariko haravugwa nuko amaze kugaragara ivyagirije ko isoko nkuru ya Bujumbura yaba yaraturiwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido tuze kubibashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru kubiriko biravugwa ngaho abarundi ngo kuri ubu ngubu boba ngo bari mu gihano ngo cyangwa se boba bari mu igororero. Turaza kubirabira hamwe navyo ku buryo bw'idonido, aho rero hari umutwe y'uruti agahimbo ka ntaco yimena ngo kibagiza kugara. Ivyo navyo turaza kubirabira hamwe, ese uwo ntaco yimena ninde? Byose turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido. Ico ndabasabye mubanze mu fyonde suivure partage ndetse ndasabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza, amakuru ndetse n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, ishene ibirikira bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka romba hikaze mu makuru yacu na cyane tugiye guhera kubiriko biravugwa kwiturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura. Mu munsi umwe gusa ngo baraturiye isoko nkuru ya Bujumbura, ariko mu myaka 12 ntabwo barayubaka. Isoko nkuru ya Bujumbura yoba igiye kubakwa. Umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye yarayatangaje ko bagiye ngo hagiye kujaho ishiramwe rishasha rihuza leta y'u Burundi na societe Ubakanation Groupe iyo kwa Fabrice Manirakiza. Iryo shirahamwe kandi rishasha ngo niryo rizubaka ca kibanza cahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura. Kuva iyo soko ituriwe muri 2023 ntawo harura imigambi imaze kuvugwa yo kubaka iyo soko nkuru ya Bujumbura. Hafi buri myaka 3 hama hariho ikintu gishasha kigira cobake iyo soko. Ica gatanu c'ubutunzi bw'Uburundi caturiwe mu munsi umwe gusa. Isoko nkuru ya Bujumbura yari yatanguye kubakwa ku ntwaro ya Perezida Buyoya mu mwaka wa 1992, yuguruwe icesi kandi na Perezida Cyprien Ntaryamira kwa 31 ukwezi kwa gatatu muri 1994, indwi imwe imbere yuko nawe aca ahitanwa n'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana yakororewe i Kanombe mu Rwanda kuwa gatandatu ukwezi kwa kane muri 1994. Yari isoko ikomeye cyane yarimwo ibibanza bishika amaja 3,000 ndetse ngo yakoreramwo abarenga 7,000. Abahinga bavuga kandi ko ivyari muri iyo soko vyangana na 20% by'ubutunzi bw'u Burundi. Mu gitondo cyo kwa 27 ukwezi kwa mbere 2013 niho isoko yazindutse isha. Mu gisagara kibizima hari ikiduga akimwe Rudende co kuzimya mwoto, naco nyene ngo kitagiramwo amazi kiza kuboneka umucanwa umaze kugera ku rugero bitashoboka kuwuzimya. Ico kimodoka kivugwa ko ngo imbere cari cibereye kuvomera gaze yo mu rugo rwa General Yarenge yo mu Bunyoni mu Gasekebuye. Uburyo isoko yahiyemwo bwari butangaje na cane kubazi ubukomezi bw'ivyuma yari ikozemwo. Isoko rero yarahiye iratokombera mu mwanya muto gusa. Indege y'u Rwanda yaragerageje kuza gufasha kuzimya umuriro, ariko nayo yashitse ataco igikiza kinini. Ico yafashije kwabaye kubuza ko umuriro utandukira ayandi mazu yo mu gisagara ca Bujumbura. Amatohoza adafashe y'ubutegetsi yavuze ko umuriro wavuye kwibatiri ngo yaturitse mu kibanza kimwe mu vyari mu isoko. Turamaze kwerekana kenshi ingene ayo matohoza atafatiro yarafise. Twarabashangije kandi intahe y'ibanga
twakuye ku mupasitori w'umurundikazi yiyegereje Major Jean Bosco Nsabimana batazira Marigos imbere y'uko yitaba Imana i Nairobi muri Kenya. Iyo ntwazangabo mu iperereza yari yemereye ko hariho pudere yakoreshejwe mu guturira iyo soko nkuru ya Bujumbura. Yongera kandi haremeza ko ngo hariho ibintu biturika explosive Marigos ubwiwe kandi yari yashize mu gisenge c'isoko abishirayo yitwaje ko agiye gukora ivyuma byasohora amajwi y'iradiyo ya Sogemake yakorera aho muri iyo soko. Marigos yemeje ko inyuma yahawe uburozi mu kirabo iwabo w'abantu c'umuhisi General Adolphe Nshimirimana aca arungikwa muri Kenya ageze ku mfiro yagiye Nairobi bamuhenze ngo yakirwa na Ambasaderi Ezekiel Nibigira. Ashitseyo arabura gitabara, atorwa n'uwo mupastori Jean Bosco Maregarege yaguye mu bitaro i Nairobi muri Rusama 2013. Amakuru dufise kandi avuga ko yoba yaranigiwe mu bitaro n'abantu batazwi. Marigos we rero yagiye yivugiye ko ari we yaturiye isoko abitumwe n'abatwara igihugu. Mohamed Ali Somuji umunyapakistani yari afise imangazini y'amasaha bita Tronika kuri Avenue de la Mission, niwe yavugwa ko yoba yaratumwe kugura iyo poudre yoba ngo yarakoreshejwe mu guturira isoko nkuru ya Bujumbura. Indwi imwe gusa inyuma y'iturirwa ry'iryo soko, Mohamed Ali Somuji yahamagawe muri Tronika aca aragandagurwa. Abiwe baratewe ubwoba ngo ntibaze bacire amatasi ku byo bazi. Hari ibimenyetso byinshi cyane vyerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushobora kuba aribwo bwaturiye isoko nkuru ya Bujumbura. Aha twababwira ko ukwezi kumwe gusa imbere y'uko isoko iturirwa, hari ikinyamakuru cyo muri Kenya cari cavuze mare idasanzwe iciye miliyoni 80 z'amadolari yari igiye kubakwa mu gisagara ca Bujumbura. Iyo mare yoba kandi yari kubakwa harya hari isoko nkuru ya Bujumbura. Ikindi gitangaje nuko bukeye isoko yaraye ihiye. Mu nama yahuriyemwo bamwe mu bashikiranganji havugiweyo ko haza hariho integuro ibizwe nka plan mu rurimi rw'igifaransa ya mare ihambaye yari gushirwa ahahora isoko nkuru ya Bujumbura. Byarumvikanaga ko umengo iturirwa ry'iryo soko ryari byateguwe. Imyaka 12 havugwa imigambi yo kubaka isoko ariko ntishirwa mu ngiro. Imyaka 12 iraheze leta iziratangaza imigambi yo kubaka harya hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Inama y'abashikiranganji iramaze kwemeza imigambi hafi 3 itandukanye ijanye no kubaka kirya kibanza, ariko nta cigera gikurikira. Mu mwaka uheze naho haje bishasha. Uwitwa Fabrice Manirakiza yadutse asaba perezida w'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ko yobaha kirya kibanza bakacubakamwo bakoresheje imitahe y'abarundi. Atahiganwa na rimwe ribaye, Perezida Ndayishimiye yaciye atanga ikibanza. Muri Gitugutu 2014, Fabrice Manirakiza yavuga ko mu ndwi 2 gusa yaramaze gutoza imitahe ingana n'imiliyoni 2 z'amarundi ndetse n'umumiliyoni w'amadolari. Muri Ndamukiza 2025
yaravuze ko yari amaze gutoza amafaranga akwiye kugira ngo bakore igice ca mbere co kubaka iyo soko. Muri Mukakaro 2025 ho yavuze ko amaze gukoresha imiliyaridi 2 mu gusukura kirya kibanza cahoramwo isoko. Benshi barumiwe bumvise ko ibiriko birakorwa vyo gusukura gusa ngo vyatwaye imiliyaridi 2 zose. Abatanze imitahe yabo bagumye bavuga ko batazi ico ayo mafaranga yoba ariko arakoreshwa. None haraye habaye itangazo rishasha rya Nestor Ntantuye. Isoko nticubatswe na Ubaka Nation Group ya Fabrice Manirakiza, ahubwo leta nayo igiye gushiramwo amafaranga yayo, ni ukuvuga amakori y'abarundi ngo mwishirahamwe rishasha rizubaka isoko. Mbega ya mitahe nayo yamaze gutangwa, ivyayo bizoca bigenda gute? Nta nyishu iratangwa. Inguvu zidasanzwe za Fabrice Manirakiza. Izi nguvu za Fabrice Manirakiza zo ziva hehe? Umuntu asaba ikibanza nkakirya agaca agihabwa uko nyene atahiganwa ribaye, hatarebwe nuko abishoboye kubaka. Umuntu avuga ko yakoresheje imiliyaridi 2 z'amafaranga mu gusukura gusa ikibanza bigaca vyemerwa. Umuntu avuga leta igaca yemera ko igiye kuzana amafaranga ngo basangire ishirahamwe rishasha. Ubwo ni Fabrice Manirakiza cankwe inyuma yiwe hari igihangange kitaboneka? Ico kibazo amakuru dufise iyo aremeza ko Fabrice Manirakiza asanzwe afatanye na murumuna wa Perezida General Major Evariste Ndayishimiye. Ubwo aho havugwa kirumuna ntihoba ari mu kibanza ca mukuru we? Kazoza niko kazotanga inyishu. Isoko nkuru ya Bujumbura yari yubatswe mu myaka 2 gusa, yaturiwe umunsi umwe gusa. None leta ya CNDD-FDD imaze imyaka 12 idashoboye gusubira kubaka iyi soko. Twizere ko ubuhoho bigiye gukunda. Ubwo ukuri kose kuzoteba gutangwe ku baturiye isoko nkuru ya Bujumbura. None se urupfu rwa Major Jean Bosco Nsabimana batazira Maregosi n'urw'umudandaza Mohamed Ali Somunji zizoteba zitohozwe? Uko aya masoko atangwa atahiganwa ribaye bizohava bitohozwa navyo? Reka tubitegereze turabe iyo bizoherera, kuko birateye agashavu ndetse birateye n'ikigongwe kubona isoko itegerezwa ngo izubakwa imyaka 12 ikaba iheze, kandi amafaranga ya leta abandanya anyuruzwa ukuri kwamye. Reka rero mbibashimiye mwese mwari kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Reka tube dusozere ngaha, ubwo turaza gusubira n'ubundi mu makuru araza kubagezwe ko kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV, ishe nibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro vyari bigezweho kandi byari byakuba amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero nteri yambu abari ko badukurikira bari ngaha mu Burundi, abari bari mu ntara zitandukanye zigize Burundi uko ari 5 zashizwe ko mu ndinganizo shasha y'intwaro, harimo Bujumbura, Butanyerera, Burunga ndetse n'izindi ntabashije kudondora zigize Burundi, amazone, amakomine, uducimbiri ndetse n'ibisagara bitandukanye mu dukurikira muherereye mu mwese. Ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka kandi dutere yambu abari ko badukurikira bari mu bihugu bibanyi, aha twavuga nk'abadukurikiraga bari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, abari mu bumanuko bw'u Rwanda, abari mu burengero, abari mu buseruko, abari no mu buraruko ndetse n'abari mu mugwa mukuru wa politike w'u Rwanda ariwo Kigali. Mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro ariko tubashikiriza. Twokibagira kandi abari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bari mu Uganda, muri Tanzania, muri Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Afrika y'ubumanuko ndetse na za Madagascar n'ahandi hirya no hino hatandukanye mudukurikira muherereye. Abari mu makungu kuri mwese namwe ntitwari twabibagiye, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibura mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka rero tube dusozereye amakuru yacu y'aka kanya ngaha, turaza gusubira n'ubundi makuru araza kuba agezweko.